kanseri mu mpera Imana mashi ama iyo kanseri yari yazananye n'ikivyimba kirimo ngaho indani mu mutwe ndakene ko naza ngaho abansanga ndi kwa muganga bampa rendez-vous yo kuza kunyopera ku wa gatatu ndabanje gusimbira ruguri Muyinga nsha kuwa kangahe ndamanuka kuwa mbere ngeze mu cyahoze niyo naciye haza umuntu arambarira ati ukihenda ukagenda ngo bakopere urapfa nta kibuza uko cyari kikweze kigera anya hari uruntu rwana gutya ndaza aho bambonye kuwa gatatu mu gitondo abamusengeye barabizi no kuvuga ntiyashobora kuvuga ijwi n'iryumvikana burya bigenze uko barambwira abansengeye tubigenze gute burya na telefone umwungere arambarira ati reba kumwe n'ubigenza ndagenda ndababwira ati kuri vuriro ati je nta mafaranga afise nonda ni 1500 gusa tukopera ati nta n'icumi n'ifiti ko ari bamwe ko nimwesha umubiri wose burya nacengera ruru rushatsi ruri ko ntago nokurako ndabangotse kosa barambwira ati nta kuri katguhindira rendez-vous tariki 20 z'ukwezi kwa mbere cyagenze uko burya kuwa gatatu naraje baransengera ku mugoroba barako hatanguye amasengesho burya ko imvura naracerewe no kuza gusenga ko imvura yaguye burya naraje geze mu Cibitoke hepfo y'ikaburimbi ntangura kuvuga ibintu birava mu kanwa ntivyanuka ntivyagenda ikinacira ko narimeze nk'amashira bitanuka bivayo biravayo bivuye byose mudamwe namusize ahantu tuba bivuye byose shandaza ngahanya nasanze baje gusenga baca barasenga ntibanantebeje kunsengera coransengera ndidugira ko ndakubona yambaye umupira w'inkofu cyane n'agatambara nk'uku ndagenda mudama ndamubwira ati ndagufinde habaye ikigo cyahe turakintu ubona cyabaye ngo ni cyo carakora agatambara yewe yaratambye arasubira aratamba itangaza cyakufa munani cyune ducyana umva ngo rirahera byose bitangaza Imana rimwe irankorera ukugutwi kwahora kumva mugabo ndumva mu kurumva byose bitangaza Imana rimwe irankorera kera cyo gisigaye iri jisho nacyo ndiza ko rizobona umuntu yarakoze gose ahubwo sintaye yanje Imana ibaheza agira ntiyahora avuga ko yavuga ibintu bitumvikana bidasobanutse kubera ubwo buvyimba nanurumva ko Imana yigiriye operasiyo yombi gukorera amashi Imana irakora cyane hari undi muntu Imana nizera ko mucaza gushinga intahe nawe ne arwaye kanseri yo mwibere byari byarayonze ibere byari byaraheze hari uruguma rwasamye ibere ryose byaraheze kumubona honyine byari biteye ubwoba turamusengera aragenda kwa muganga baramubwira ati wewe kanseri yaramaze gushika no mu mahaha ariko aratubagurika aja kuri CMC baramubwira ati amahaha yose yarahetse araza hano aravuga ati nta kundi ngiye imbere y'Imana turamusengera ndamuha mwari museregiyo mukurikirana ndungikiye ifoto rwaruguma rwose rwarumwe igitangaza gikomeye cyane rwarumwe igikurikira agiye kwa muganga barapima na yamaha yatabagurika hano hose ngo nta kanseri tubona yavuze ngo bucaza yari yaduze ruguru bucaza ashinga intara uravye iyo foto ingene ubwa mbere rwari ruri n'ingene Imana amaze kumukiza iteye ubwoba nanje ubwanje narabiravye ndashima Imana none uyu ni wa wundi yarafise rwarukomere rungana kwa kundi narumiwe naratangaye nanje ubwanje sindibona nukuri sindibona kuko yarafise ikibazo gikomeye cyane ku iyo foto ubushaka ndaza kumwereka iteye ubwoba ejo rero ndagenda kumutakura hata ahantu nari ngiye gusengera Imana yabindungitse ikinga cyayimuta hasi yejeje kumubita hasi nawe cyayaba ko umutaxifero ikinga giye ndabyuka ndavuga Yesu ntaza amaso cyagenda gutsendera kagenda n'amaguru mvuye aho hantu ntaje nze ngakwisengera
imutiraza amashirira ingene mbona kwije ari yinyuye canahagarara mbonye igomba integere ncandenda kweka ariko yategereje guseka ariko ndavuga nti Imana irahari natwe abo n'abazimu ntimukazi amajambo nk'ayo aza ababwira ngo nta munsi nta kwezi ivyo ntitubiha agaciro tuca tubikeneye mu bushobozi bw'Imana data imyaka n'ibirenga zoyimara kuko ariko aragusenga kandi yaragutsimurutse kandi yarakumenye dushize ku iherezo ibimuhiga n'ibimurwanya dushize ku iherezo ibimurondera n'ibimusubiza inyuma mu izina rya Yesu azobandanya ariho kuko ubushobozi bw'abadayimoni bwaratsinzwe kandi nta mpamvu n'imwe nta dayimoni amufise k'ububasha yo bisanganya yo babazimu bo babarutsi bo b'imiyaga mibi tumusize ku burinzi mu izina rya Yesu amen. Tuzobana nari mfise mu gutangura nari mfise ikimbo nagiye kw'iwese hamwe ndayicaye ko ijya yo mu nzu kare saa 9 y'ijoro zaromba ngo yewe wamahoro ikintu c'ikigabo kiri ntandaranda mu kamba hasi bo ihasi inzu ndayiyakambya ndiruka mvuga nti mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu bukeye akabibarira abana gupu urabesha wewe ngo ibyo bintu ngo birabaho bica biraza uko saa 9 y'ijoro ije nkaza numva ikigabo gikorotse ngo imbavu kirazimye aho ejo igakubita mu mugongo nsubire kikampa ikove nose kugira ibyo bintu aho muriko muratwenga urazi abariwe byariko birakubita amakofi niba mwana uratwenga nta kintu murabona kandi ntimukabikibona yes ndagusabye jewe utumva ico kintu kize ntari mw'itiro munga kiyaciye naho hoba ari mw'itiro ntantamuka agomba kwiruka hanyuma nzanumva rero ndagusabye umpe ico kintu kize ndakibona ndagikorera amaguru hanyuma ndaterama ya saa 9 ndajyana nguma nicaye nzanumva ngico mu murere kitabi hasi kiravuga amajambo meza n'igifaransa ntumva uruntu urugabo rwahatuye n'ukuri kandi ntarubona nanjye nguma mvuga nti mu izina rya Yesu koma satani ngo turamuze ngo gumiza nico hanyuma rero niho rero naca nza umusengero naje izi mbavu nkazikoma naje mu mugongo ntakoma umutwe nawe wamenga n'umusazi none rero kuva uwo munsi mbuye no niho nashika nk'ubwo wagiye kuvuga bya bintu nzarumva ingumu yo kumenya nja rero ndabyuka ndasenga ndagaruka barasengera n'ubwo ntikiragaruka bisiga kintabura ibyara kunda nyene kiratabura ameze urushako umva n'ikimunda n'ibiri mu nda byose biriko birayagana namara akanya n'ubu ijwi ngaho nasubira ngaho mwebwe murumva ibyo bintu hanyuma rero ndashimira Imana waje ngaha twagusabye kuva kuwa gatanu bundi wiheze nturasubira kukibona oya caraje rero kivuga ngo bamenye banga wagiye kuvuga ibyo bintu caje rimwe ntikiragaruka tugiye kugusengera ntikizosubira kugaruka ubundi ayo majwi menshi yaciye aziba nayo majwi menshi yaciye aziba yaciye aziba ntiyasubiye caracibijwe hari ubundi bushobozi mu gisura Yesu aguheza bire komera amashi ufise baramutwenga iyo uriko uravuga ngo mu izina rya Yesu ata bushobozi bw'amasengesho ufise ngo ni ukuvuza iryo zina gusa baramutwenga kuko bo baba bafise inkomezi zidasanzwe nico gituma iyo jewe ndagusenga mvuga ngo Mana aba bantu
basi nibatishurwa n'amasengesho yabo bafise kubera ari intege basi bishurwe n'amasengesho turiko turasenga. None wumva hamaze kuzira ngaho akaza mw'iki kibanza kirimo ubundi bushobozi, abadayimoni baragiye cyangwa ntibagiye? Baragiye kuko hari izindi nkomezi twamusizeko z'ubushobozi budasanzwe. Nicyo gituma gusengera ahantu izindi nkomezi uje kwakira. Kandi abadayimoni barasuzugura umuntu w'umunyantege mu masengesho. Iyo turiko turabwira senga cyane, senga n'inkomezi, yimenyereza kwisonzesha, fata umwanya gusenga, ufata ibisaha, senga. Nacyo gituma iyo ukora ibyaha abadayimoni baragusuzugura. Ntushobora kuvuga muri mukana abadayimoni kandi atabushobozi ufise. Nicyo gituma Pawulo yavuze mu Banyefeso igice cyaho cya 6 ku murongo wa 10 ngo mutware ibigwanishwa byose Imana itanga kugira ntimushobore gutsindwa n'ubugunge bwa wa mugwanizi, kuko abo tumigana atari inyama n'amaraso ariko tumigana n'amakuru baganze y'isi yose. Senga Imana wibike kwa masengesho kugera ku rugero Shetani mubwira ati ndagutegeka mu izina rya Yesu, muri bo bakasanga harimo umuriro waka utuma abadayimoni bahunga. Ubwo nibwo bushobozi bw'amasengesho. Ndabwira ati badanje narakize nahuye na Yesu yarangitije narahambaye amaguru sinahera sinamara umwanya wo mpagaze narahoze nahagara ahantu mfashe ikintu nifabikije narabishimiye Imana byabana narakize yarantuma ahantu nkagenda nuko n'ubudigendera n'amaguru yanje kuko Imana yarangiriye neza cyane. Imana ya hano ifise hari imbaraga z'amasengesho n'ukuri kuko Imana igasanze hano nasanze igasanze jerayo n'ikekeke n'abakijijwe ariko kwitwa kwanje na Shetani n'ibindi narabidanoze ndabona mugara ndabona nabi jewe sinicara sinahagarara sinagenda narayipfuje kugenda n'abandi ariko ubu ndava hamwe ndamuterere nkaduga mukamenge n'amaguru ibyo nuko byabaye sosha kugira cyane kuko Imana n'ibyo yake wari umaze igihe kingana ko udashobora kugenda uguma muhira imyaka umurindi ariko dushobora kuvuga imyaka indwi ngo ibyo yoko arayirwaye ariko tekerekere abana barangura uvuga udatambuka imyene wamugaye n'uwo mu nzu imyaka ine kuko napfuye ruguru ino ndahagaze imyaka 8 napfuye ruguru abana bangura ruguru ubwo burwayi terakomeze gutyo ko ndashobora kwirondera amanukino wibereye ino ndazi none hamara imyaka 3 nkigenda buke amabiramba bose iyo myaka ine rero wibikwa mu nzu ndimuhira ifire yaje kwa kuryama ntajyamye bicara kuko njyanicaye amafiko agarumva ibisonga myinshi numva nyine ngomba sanzara mpagaze naho nuzura amaguru numva n'amavi n'amafiko numva nyine ngomba sanzare ndiko ndagenda n'abana dufite kutugendana nkagera nkahajya ndetse n'abagatihanara abandi bantu baze bicara duhuke ndahwereye nagenda abamurasera yose ndicara kupangana n'indagenda yarabo avuga ati inzira ya Yesu byaratsinzwe nta nawe atamukagicaye n'abashimye ntari n'abagati n'abadanje murakize iyo myaka ine waguma muhira uryama ubyuka ukumva ugambe nakora uburyo butanda tutuboka birananira ko tushobora kugenda kuturangura cyangwa nari kwikorera ku mutwe. Iyo myaka 8 ine wabo naho wagerageza kwinana tukagenda buhoro buhoro iyindi myaka ine bica byarase gose no kuza ngaho umuntu yazanye ngaha yicara inzira yose ngenda yicara nkajya nicara nkatagenda nemera amadeni mbiri bagati Imana cyane wagiza aya nagenda ahantu ngende gutanga amarayikinga gasengera kujya mbere ngo gutera hamwe nzombe mva kujya 11 nahagaze gutanga amarayikinga amajana 5 nafashe kinga sinagera ku rusengero ngiye n'amaguru nashobisha nk'ijoro nkaziye nabyo narabiheba mbere kuko ngenda bikaha ndababwira ati bana banje rero gusenga Imana mucishirire Imana yanyu Imana yatabara nanjye Imana yaratabaye yaratijera abadagenda nuko mubajyanye n'ibiti wamega niyo amapoto wamega n'ibisumari nabishimira Imana Imana umwana bana banje ina byari mu mafiko byose byaragiye yaragiye kwemisonga nagira gutango hano haraboze nagira hano haraboze nabwo umujene kwa mu mafiko ureka kuzavura kwa mu mafiko kujya muri mafiko yayazi none jepe naboze none jepe ogenda gute kujya rugeze gaha sanda mafiko cyangwa kwa kuracyenye ukuri bashimira
ntabukirako Yesu nashimye ariko mugarambiko bavuga uyu muntu baratugoye baratugora bakubinza ariko Imana izobahemba byose byabaye birabimaze imisoro ntigiraga dukomera amashyi umwami wacu no kureba hari ahantu maze igihe ariko ndubakisha akazu k'iwanjye aho bita ku Muyange maze iminsi ndaharonse umunsi wo kuwa gatandatu naramanutse ngiye gutora amafaranga kugira ngo nje guhemba abakozi nshitse muhira ndasimata nasigiwe n'abavyeyi ndayitora ndayisohokanye mu nzu kubera maze iminsi yageze agakari ndayugurura ndagakora mpitana umuhungu wanjye agira gatatu turajyana kubera n'abatari bwashwe kuri iyo parisera abandi bana bose baramaze kujyana mama wabo tuduga niyo n'undi mugabo w'umugenzi turagenda turashikayo dushitse nshambanza kuja kumwereka ya nzu kubera naramubwira mbwira abakobwa bafunditse mwumve ngaho mutarasa amafaranga yabo kubera naguma mbona mu nzu nayihaye aguma ashaka kubarira amafaranga hama tuturanda turahashika ndayimwereka ndagaruka ndamuhereza amafaranga yaje kubahemba ndatsima turamanuka turiko turaza turenganye mu Kivoga mu bigazi kandi tugenda bukebuke niho hari ikintu mu maso imbere yanjye kiranzibira ubwo nyene duca tugwa hasi ijya mbere tuguye hasi ijya mbere turavyora moto turasubira turaza tugeze aho Bukanga n'ubundi nshaka gusubira kugwa turagwana n'imoto ndagwana nayo wa mugabo acakubwira umwana ati tuva kuri moto turabona imoto bashizeko agashuhure nayo nakomeretse mw'ivi biranga yuko nsubira kugira nanje rero gushimira Imana kuko narandokoye urwo rupfu gukora nabonye yuko ari ikibanza natangiye kuko gushika n'uwo guhera umunsi wo kwa kabiri kwa mbere nagiyeyo usanga umusore ntuzira kwandanya kubaka nabwacurika kubaka kubera iki hariho n'amatafari bari yaguze amafaranga nari namuhaye yaraguze amatafari yose nije nasubiyemo kuja kuyirira abengere basiha bagira ikiza bikurikirana naho nibaza ko haravuye n'iyo mitego burya kuva ku munsi wa kabiri sinasubirayo naciye nguma mu nzu njyane kuwa gatatu arampamagaye aho Kavimbira ndagenda kumuraba mugabe yarampamagara mbere yuko bitaraboneka ariko rindira gusengera turi mu masengesho yo guteguza iki kandi burya Imana iracyagiyerekwa cyane ubunyene uca usengerwa ubunyene tugomba gutegura imitego baguteze kandi ndazi ko iri buhave tugomba tuyitegura ubunyene kandi tugukure ko icyo kibazo basize imbere yawe kandi ntikizosubira kuboneka ukundi. Imana nkorera data wa twese ikintu kimuhwikira bamutumye kugira ngo agire isanganya bene umutwe hasi turagihagarika izina rya Yesu Kristo. Ubushobozi bw'ijuru, ubushobozi bubohora, ubushobozi bw'amajuru uruke isohoka wapfe mu mbivu ndabibonye turagutegeka nemumbiza abanzi nemumbiza agashushu nemumbiza imitego ya Satani turayihagarika turamusengera ntagasubire guhura n'isanganya ukundi. Ibyo bateze turabitegura, ibyo bamushuye ko turabishwanyagura, imitego bamutegeye kuri iyo nzu turayisangura mu izina rya Yesu. Umuriro w'Imana wuruke usahura uturi umenagure uhagarike wono kw'amasaha arengana. Nazi z'Imana zibanira tumusize ku burinzi mu izina ry'Umwami wacu Yesu.